Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yahamagariye abayobozi b'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika kongera kugerageza intwaro za kirimbuzi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bakomeze kugendana n'ibindi bihugu nk'Uburusiya ndetse n'Ubushinwa. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yabyanditse ku mbuga nkoranyambaga mbere gato yo kubona na Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping muri Korea y'Epfo. Perezida Donald Trump yagize ati: kubera gahunda z'ibindi bihugu zo kugerageza ibisasu bya kirimbuzi, nasabye Minisiteri y'Intambara mu gutangira kugerageza intwaro zacu za kirimbuzi ku buryo bungana. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite intwaro kirimbuzi kurusha ibindi bihugu, avuga ko Uburusiya ari ubwa kabiri naho Ubushinwa bukaza ku mwanya wa gatatu. Iyi nkuru dukesha BBC ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitigeze zigerageza intwaro kirimbuzi kuva mu mwaka w'1992. Ibi ngibi bije nyuma y'iminsi mike Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yamaganye igihugu cy'Uburusiya giherutse kugerageza igisasu cya kirimbuzi. Ibi ngibi bikaba bivugwa ko iki gisasu cya kirimbuzi gishobora kugera ahantu harenga ibirometero 14,000. Aha ngaha ni kuri Umuhuzatseri. Ni mutarakora subscribe, reba hasi kandi subscribe ndetse kandi kwikanda ukazogera kugira ngo ujye gukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi.